hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro muri Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi ho muri Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Ningeko. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 16 ntwarane umwaka wa 2020 nkabanda baramukije nongera ndabaha ikaze inshuti namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru aca mu kiganiro ho muri Burundi makuru duhera ku nkuru zikurikira. Abo mu Barundi bari bavuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kuri uyu w'Imana bahawe uburenganzira bwo kwinjira ku gataka ku Burundi nyuma yo gusuzumwa kuri uyu wa mbere kugira ngo barabe ko badafise umugera wa corona. Umuryango wa General Celestin Ndayisaba afungiwe mu ibohero rya Muramvya yagirizwa urupfu rwa President Melchior Ndadaye gusaba ko wabo yohabwa uburenganzira bwo kuja kwivuza hanze y'ibohero. Mu kigabane kajugujugu cyo kuri uyu wa mbere tuza kubayagira ibijanye na bamwe mu bakandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu amadosiye yabo aherutse gusubizwa inyuma n'umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni. Kubunga bw'ivyuma Kabera uriko arafata amasanamu kugira mushobore kudukurikira ikibiriraho ni Engineer Egide Mwemero mukanyisase idonido. Ano makuru tuyahare mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'imigenderanire mu Barundi bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kuri uyu w'Imana bahawe uburenganzira bwo kuja mu miryango yabo ku muhinga mu kuri uyu wa mbere nyuma y'ibipimo bakorewe bijanye no kuraba ko badafise umugera wa corona. Abandi nabo barongetswe mu kigo mfata kibanza c'Isongore mu ntara ya Cankuzo aho bazomara ikiringo c'imisi 14. Vicky Chris n'interetse. Izo ngingo zafashwe ku muhinga mu kuri wa mbere inyuma y'abantu bashika 260 bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagashikirizwa ku ishuri paramedicale rya Ngozi mu ntumbero yo gukinga umugera wa corona kubera ko bari bavuye mu gihugu uwo mugera uvugwamwo. Inyuma yo gupimwa n'abaganga abenshi muri abo bari bashitse Ngozi mu ijoro ryo kuri w'Imana bahawe uburenganzira bwo kuja mu miryango yabo. Undi mugugizwe n'abanyamahanga wasubijwe mu gihugu cy'u Rwanda bakabajanywe ku rubibe Uburundi n'ico gihugu. Undi muce w'abarundi bari bamaze imisi irenga indwi mu gihugu cy'u Rwanda bo barungitswe mu kigo mfata kibanza c'Isongore mu ntara ya Cankuzo kugira ngo bakurikiranwe. Ico kigo kikaba gisanzwe cakira abantu basaba ubuhungiro mu Burundi. Abanyeshuri bo kwishure ryigisha ubuvuzi rya Ngozi bashikijana bo baraye barungitswe kwishure ryigisha ubuvuzi ryo mu ntara ya Gitega. Ubu kw'iryo shure rya paramedicale rya Ngozi nta numwe yahasigaye. Vicky Chris n'interetse mu gisata c'agateka kazi na muntu narimeje kwibabwira mu ngingo nkuru za kino kiganiro baratabariza uwabo ko yohabwa uburenganzira bwo kuja kwivuza nkuko amategeko abimurekurira. Abo ni bamwe mu muryango wa General Celestin Ndayisaba umwe yagirizwa igandagurwa rya President Melchior Ndadaye afungiwe mu ibohero ry'Imuramvya bavuga ko wabo yankiwe kuja kuvurizwa hanze y'ibohero kandi akitswe n'amagara abamukurikiranira muri iryo bohero bakaba bemeza ko aho bigeze badashobora kumuvura. Twabiteguriwe na Onezime Dushimagize. General Ndayisaba Celestin apfungiwe mu ibohero ry'Imuramvya. Amakuru dukesha umuryango wiwe avuga ko amagara mukitse muri kino gihe kukagwa ingwara diabete hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso hypertension kandi abakurikirana amagara y'abanyororo muri iryo bohero ataco bariko baramufasha nkuko mwe mu muryango wiwe bitwiganira. Ça va faire une semaine yaraduze iri kuri 22-11 baragerageza kumuha imiti yose ishoka kugira imanuke biranga. Ikintu gisigaye bavuga ati ko aja ku muganga w'umuspecialiste akaraba ico kintu kimutuma itamanuka. Kwa procureur arababwira ati ko bidashoboka ngo ntashaka gusohoka. Urumva gushika ubu maze kuba paralysé partiellement igipande kimwe ari paralysé. Hano hose agiye baraterura n'umuntu ari ngaho arindiye nyene. Ameze nabi cyane. Mu muryango wa General Ndayisaba basaba ko yorekugwa akaja kwivuriza hanze y'ibohero aho bashobora kumuvura nkuko amategeko abimurekurira. Twarondeye Eugene Bizindavyi umuyobozi w'ibohero rya Muramvya kugira ngo tumve ico bivuga ko ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba. Onezime Dushimagize hari umugambi wo guhiga abanywanyi b'umugambwe senere bo muri commune Mutambu intara ya Bujumbura. Umugambi wapfundikiwe mu nama yo mwibanga yabaye kwa gatanu w'indwi uheze muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura yahuje imbonerakure n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ya Bujumbura nyene. Hapfunditswe ko bagiye kurementaniriza abanywanyi ba senere kugira batabwe muri yompi. Inkuru ya Eroge Divin Remesha.
Iyo nama yo mu mpisho yateguwe n'imbonerakure ivuye ingene abanywanyi b'umugambwe CNL bazofatwa yabereye mu hoteli Paulina iherereye ku mutumba wa Muyange ya kabiri muri zone Gatumba. Amakuru yatanzwe na bamwe mu bari bayitavye avuga ko iyo nama yari yitabwe n'imbonerakure zirenga 10. Ikaba yari rongowe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura Nkeshimana Emmanuel. Imbonerakure zari muri iyo nama no witwa Ntunguri Ildefonse Batazira Mihos, Yangwe, Eric Nkurunziza, Eliezer, uwo Batazira Patiri, Dieudonne wo ku mutumba Gomvyi, Onesphore, Canisius, Gaseke hamwe n'uwundi ataje, mugabo yaguma avugira kuri telefone mu gihe iyo nama yari kiraba. Ayo makuru nyene avuga ko hari imbonerakure zitatumiwe kuko bakeka ko zohava zimena ibanga. Abanywanyi b'umugambwe CNL wo muri commune Mutambu bavuze ko bazohagarikwa bashika kuri 8. Muri iyo nama bamwe mu mbonerakure bavuze ko bafata bakabajana kubafunga bo bireka kuko iyo bafashwa abarongoye umugambwe CNL baca baja kurondera aho bafungiwe bakabarekuza. Ahubwo ngo bazohora babanyuruza bakabanyegeza ahantu hatazwi hanyuma bakabasinzikariza ubuzima. Amakuru atangwa n'abari muri iyo nama amenyesha ko Batazira Patiri yasavye ahubwo ko abo banywanyi b'umugambwe CNL b'Imutambu bofatwa bagafungirwa mu mpimba. Nkeshimana Emmanuel umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ko atigeze aja muri iyo nama. Tumushimire na Eroge Diveremesha kuri iyo nkuru hajeje kudushikiriza mu gisata cy'umutekano abantu bane nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu muri yindwi twaraye dusozeye uko ari bane bishwe mu buryo butandukanye. Inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Umukenyezi yitwa Pasikazi ni Ruyogwa yarishwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze ku rugiwe ku mutumba Kabenga zone na commune Cendajuru mu ntara ya Cankuzo kuwa gatatu heze. Uwo mugwi ni wigeze umenyekana. Kuri uwo musi nyene ikiziga c'umugabo atashoboye kumenyekana caratowe ku mutumba Mukenke muri commune Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Ababonye ikiziga bavuga ko yishwa nizwe. Abajeje intwaro bakaba baciye batanga uruhusha rwo kumuhambisha hatabaye amatohoza. Amakuru ava mu ntara ya Rumonge atumenyesha ko umutama yitwa Irere nta mavukiro yagandaguye umukenyezi wiwe amutemaguje imipanga ku mutumba Burazi muri commune Muhuta kuwa kabiri uheze. Sentare yaciriye uwo mutama umunyororo w'imyaka 20. Kuwa mbere uheze uyitwa Niyo Ndiko yarishwe arashwe n'abapolisi bari kumwe n'abakozi biperereza bamusanze ku rugiwe ku mutumba Gakaranka muri commune Mugamba mu ntara ya Bururi. Niyo Ndiko yishwe yagirizwa ko yoba akorana n'imigwigwana. Emmanuel Ndayishimiye tugaruke ku bivugwa mu bijanye n'ikiza corona. Inkuru dushikiye muri kano kanya muri studio za RPA ivuga ko akaranda kumugera coronavirus katandukiriye igihugu ca Tanzania ku muhinga mukuru uyu wa Mungu akaba ariho umuntu wa mbere yanduye uwo mugera yaboneka muri ico gihugu. Mu itangazo kubamenyesha makuru umushikiranganje w'amagara y'abantu muri ico gihugu Umi Mwarimu yamenyesheje ko uwo mugwayi wa mbere ari mu Tanzania kazi. Umi Mwarimu yamenyesheje ko uwo mu Tanzania kazi yinjiye mu gihugu avuye mu Bubirigi aho yari yasohotse ava muri Tanzania kwigenekezo rya gatatu za kuno kwezi nyene. Tumira mate dutandukire igisata c'imibano. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Imisi 5 iraheze abanyagihugu bo muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura bataronka amazi yishira hamwe Regidezo bavuga ko nayo bahora bagura ku mabido iyo yabuze ubu atanima baronka bagasaba kuronswa amazi kuko bashobora kwandura indwara ziva kwisukurike nkuko tubibaza Hervé Niyuhire. Abanyagihugu bavuga ko bamaze iminsi 5 bataronka amazi yishira hamwe Regidezo nabo mu duce twa Musama na Busoro muri zone ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ico kibazo cama cabaye mbere iyo bishitse ico kibazo kikaba bahora baca baronswa ayo mazi mwijoro nkuko bivugwa n'uyu munyagihugu. Turafise ikibazo c'amazi muri Musama muri Busoro ukuri turabangamiwe cyane no kuvuga yuko muri Busoro twavuga ko dukwije umunsi ugira gatanu tutagira amazi no kuvuga n'ikibazo twamana cyane gose kuko kareho bahora bayaduha ku mugoroba ugasanga ko canke n'ijoro araje tukavyuka tukavoma ariko ubu turakwije umunsi wa gatanu atanima tubonye. Muri kino gihe abanyagihugu bavuga ko batewe umutima uhagaze n'iryo kena ry'amazi narijya badasiba guhamagarirwa gukora isuku no kwirinda indwara z'ivyaduka. Iki kiza
ko kiriko kiraza coronavirus bakadusaba isuku bamwe bafite amawese yo mu nzu bavuga ngo tugume dukaraba none ivyo bintu twobishobora gute dusaba Regidezo yuko yotugeragereza akaba ari ikibazo c'uko amatangi ya Regidezo yo atagiramwo amazi vuge bati ku munsi wa mbere turahayika tumenye ingene tuvyitwaramo kuko twovuga yuko ari ikintu kitubangamiye cane gose atari uko oyo nayo itobiyo coronavirus ingwara y'ivyaduka ziradushwara. Kuri ivyo twarondeye Fabrice Nkurunziza umuyobozi w'igisata c'amazi mu ishami Regidezo aca mu kibazo cacu akaba yaciye adushira ku telefone. Herveni Yuhire nawe nyene tumukengurukire ndamumenyesha ko ujejwe isata c'amazi mu ishirahamwe Regidezo yahavuye yemeza ko hari ingorane yaturutse ku mvura yaguye muri iyi minsi mu gihugu kibanyi ca Kongo iharanira demokarasi ivyo ngo vyatumye imwe mu miringoti itwara amazi iziba kubera ivyondo vyazanywe n'uruzi Rusizi. Fabrice Nkurunziza akizeza ariko abanywanyi ba Regidezo ko amazi ashobora kuboneka ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nyene. Muri Kanyosha honyene hafi igisagara cyose harabaye perturbation mu gutanga amazi bivanye n'ekanyira n'imvura yoba yaraguye ari nyinshi muri ibihugu duhana imbibe ya Kongo bituma Rusizi ruzana ivyondo bituma rero kaptage yacu ahigarukira hajamwo utwo twondo bico bituma rero amafiltre tubanza kuyagarira kubera tuba twabonye yuko turbidite yaduze bico bituma mubona amazi yagabanutse mu gisata kijetwa amazi muri Regidezo twaci dutangura gukora ayo mafiltre kugira ngo dukure ko ako gakushe kuskondo kaba kaje kava mu mazi aba yavuye mu Tanganyika rero amafiltre turiko turayakora turibaza yuko guhera mu masaha y'umugoroba amazi hamwe bizoba byasubiye kuba nkuko byahora. Fabrice Nkurunziza ajejwe isata c'amazi mu ishirahamwe Regidezo yabivugiye kuri radio nkuru y'igihugu kuri uyu wa mbere. Mu gisata c'ubutunzi haribonekeza ikibazo co kuvunja amafaranga y'amarundi mu yandi mafaranga akoreshwa mu bihugu vyo mu karere. Ivyo vyatanguye kwigaragaza kuvaho ibanki nkuru y'igihugu yugariye amazu y'abikorera utwabo yahora avunja amafaranga y'agaciro. Abadandaza bahora barangura mu bihugu vya kano karere bavuga ko bariko barakora bahomba. Inkuru ya Trésor niyo ngabo. Abadandaza bidoga cyane nabarangura ibidandazwa vyabo mu bihugu vya Tanzania na Uganda. Akarorero ni nk'abadandaza twayaze bo mu ntara ya Muyinga bahora baja kurangura mu gihugu ca Tanzania bavuga ko bitaborohera kuronka amafaranga y'amashiringi y'ico gihugu kuva hi banki nkuru y'igihugu yugariye amazu y'abakora akazi ko kuvunja bigenga. Amabanki y'ubudandaji yahawe akazi ko kuvunja amafaranga yo hanze yo yavunja gusa mu mafaranga y'amadolari canke y'amanyaburaya. Abo badandaza bavuga ko bituma bahomba cyane ngo kuko iyo bagiye kuvunjisha amafaranga y'amarundi mu bihugu baja kuranguramwo ifaranga ry'u Burundi rica rita agaciro cyane. Abo badandaza basaba ibanki nkuru y'igihugu gufata ingingo zikenewe kugira amafaranga yo mu bihugu vya kano karere nayo nyene ashobore kuboneka. Trésor niyo ngabo tukiri ngaho nyene ibanki nkuru y'igihugu imenyesha ko abarungikirwa amafaranga mva makungu cyo kimwe n'abafise amakonte mu mahera y'agaciro atanumwe arekuriwe kuyahabwa mu mafaranga y'agaciro. Mu itangazo yashize ahabona kuri uyu wa mbere Jean Ciza arongoye ibanki nkuru y'igihugu PRB avuga ko ivyo bisanzwe biri mu itegeko ryo kuwandwira uhuhuma umwaka wa 2020 rigenga amabanki mu bikorwa vyayo bijanye n'ivyo kuvunjira abakiriya. Mu gisata c'intwari bereye mu cegeranyo c'urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike Forske bavuga ko ivy'umukandida w'umugambwe wa CNDD-FDD ariko arakora arugusahura abanyagihugu. Vital Nshimirimana arongoye urwo runani arongera ivyo mu mugwi severe uriko urakora ataho bitaniye n'ivyo CNDD-FDD iriko irakora mu kwandagaza urondera amajwi y'amatora agiye kuba. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu kanya baranyeretse ko itarashobora kuboneka aho ibonekera hose duca tuyigarukako. Mu gisata c'intwari bereye kandi kubona abakozi ba komine bamara amezi agera kuri 5 badahembwa ngo vyerekana ko inzego zijejwe gukurikirana ikoreshwa ry'amafaranga ya komine zidakora igikorwa zategerezwa. Ivyo bishikirizwa na Fosino Ndikumana akurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi mu Burundi ahavuga ko gusaba gutunganirizwa ari uburenganzira ntayegayezwa bw'abakozi. Ubwa mbere hoho biratangaje ingene ikomine yomara amezi 5 idahemba abakozi. Ivyo ariko biradutangaza none abashinzwe inspection des finances communales nuko bakurikirana amahera y'amakomine ingene akoreshwa baba bari za cour de comptes zira amakera mu makomine ku mwaka baba bari iyo hamaze kuba ingwanya nka bene izo bashobora kuza
bakaraba nuko baje kugira izo controle baraza bakavuga ati bivuye yuko ari ubushobozi bwa komine nyene bugaragara ko butahari baravye nyene komine yifashe bashobora gushaka ico bita subvention bakafasha komine kuko urumva ikomine abakozi batari ko barakora nayo nyene ibiri kirajogajoga ico twita muri aspect institutionnel mu bijanye n'inzego hama igiho haragiye no mauvaise gestion n'ubunyonyezi abahanwa bagahanwa ntashobora kurengana gufasha yuko ikomine igihita bishoboye ishobora gufashwa kuri ico kintu kijanye n'ingene abakozi bahembwa decentralisation byo gushira ubutegetsi mu makomine byari kuri no kuragwa bakagira evaluation kuko uravye ingene vyakozwe n'ico twashitse kurabona ko tokutari resultat ntizabaye uko zifuzwa neza kuko urabona hari amakomine usanga atabushobozi afise ko kwigenga ko usanga bayarekeranye hamwe asanga amahera makomine aronka yose arangana kandi atanganye ubushobozi ugasanga rero byose ni ibintu bidinda bishobora gutuma ikomine ishobora kutishobora itunganijwe nabi naho bakabikosora n'ingoga hanyuma ari amakomine atafise viabilité financière iboneka bakayahagarika rwego rwa mbere rw'intwaro ruba rushaka kwigenga muri autonomy cyo kuba rwikwije bikwiye koze bari ko barakora bagashobora kuronka agahembo kabo hanyuma ikindi naco kumva abanyana abakozi bavuze ati duhembwe baca batega ubwoba ushahara w'umuntu ni droit umuntu umukoresha afise droit kuri salaire cyabo n'abantu bari kwiguca babanza bakabuguzwa uterwa guta abantu bari kubasaba ibintu bari kwiwe n'amategeko kandi baramaze no kwihangana amaze n'amezi bakiriko barakabandanya Faustin Kumana abishikirije inyuma yaho abakozi bashika 36 ba komine Cendajuru mu ntara ya Cankuzo bamenyeshereje ko baheraniwe agahembo k'amezi arenga 5 tumira mate igisata caka igice ca kabiri ca kino kiganiro Kwabakuye mwishira hamwe nimwinjira ituzabona mugira gute uruko tari mugango wanyu aho barabahenze ntobere yo twacu siga ogezaho bangwe reka n'amakiga yema mutama nzira ku telefone tume uko bisanzwe bazi gukora ibikorwa by'ishiramwe ryacu kiteze imbere abagabo ubona Mariko Kavuyo twabisaze na gasupari baratwankira gukora ngo wadufuse mu ishiramwe ngo kuko tutari mugango wabo hwata waruzi muragenda nyene Mariko ivyo nivyo nyene kuva iyi saha uwo tutari kumwe mu mugambwe wacu wata ni umwasi yacu tugisangiye wasaze Mariko ivyo wumva byoshoboka nyene imbuto mbi yamaze kubashikamwo abahungu gezaho uwo mudasangiye umugambwe ntaba ari umwasi mutandukanye ibikorwa by'umugambwe n'ivyishira hamwe mufatane mu nda kuko abanyepolitiki barabahenda bakabakoresha ivyo bakeneye mbere harimwo n'ibikorwa bigayitse mukirirwa muriruka bwaca bakabata nk'akanuka subiza hamwe rero kuko tuvurana ubupfu mu gice cya kabiri cya kino kiganiro nk'uko musanzwe mwimenyereye ku minsi yose ya mbere ni ikigabane kajugujugu umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni uherutse gusubiza inyuma amadosiye ya bane mu bakandida bayashaka kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwezi kwa Rusama umwaka wa 2020 batatu muri bo barituye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bavuga ko barenganijwe kajugujugu yo kuri no wa mbere yagendeye bamwe muri abo banyepolitike umudereva wayo ni Janvier Nininahazwe Kajugujugu Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike amashirahamwe y'abakenyezi amashirahamwe y'ugwaruka eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
ndabaramukije nshuti namwe bakunzi ba kajugujugu nongera ndabaha ikaze uno munsi tuganira ku bijanye n'abakandida bane muri 10 umugwi seni ujejwe gutunganya amatora uherutse kwanka amadosiye yabo yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu uno mwaka muri umwe muri bo muri abo kajugujugu yagendeye ahanini bakaba bamenyesha ko uyo mugwi seni wabamenyesheje ko badakwije igitigiri c'abantu basabwa bemeza ko babahagarikiye abo bita abaparrain mu rurimi rw'igifaransa mutimbega none ivyo bahowe vyo bari byo canke hoba hari uruhara umugambwe uri ku butegetsi ubifisemwo mukanya turaduga kwijambo n'abatumire ndasubiriye kubaha ikaze inyuma yaho umugwi seni umenyesheje abo amadosiye yabo adakwije ibisabwa kugira ngo bemererwe kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mugambwe CDP umukandida wabo Anise Niyonkuru arongoye ariwe arongoye uwo mugambwe ari muri abo bane bakuwe ku rutonde rw'abazitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu bavuga ko muri uwo mugambwe baciye bitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo ibarenganure Abraham barenga yabo avugira umugambwe CDP Igihe twadepoza dosiye mu mugwi w'amatora seni twayidepoje twisunga amategeko kandi tubona yuko ku ruhande rwacu ibisabwa byose mu gihe kumbure igikorwa cyo gusuzuma carabaye mu nyuma kigizwe n'umugwi seni niba barabonye akanenge tweko mbese twaribagiye nk'akagirigire canke akazinozita c'akaburungu nawe ubizi barafise icateye bafatiye imbere kudutura yo kutwahira ariko twacitse intege twebwe twaritwaye twarashikirije ibibazo byacu sentare bibaye by'igashingiro bimuriye yuko izoshobora kugira icyo ibivuze ko nayo byo kuvuga ibyo batwagiriza nta bintu binini cyane mwaka tuvuga ko kuko urubanza rwamaze kurenguka mu butungane nabyo amateka aribyo bita secret d'enquête amateka yemera yuko umuntu ashobora gukomanda cyangwa kugica vuze kijanye n'idosiye y'amadosiye y'ubutungane aribyo bavuga yuko tuba tutadukije aho bita ibyabo n'abaparrain nabyo mu Burundi n'iburi nta mugambwe bita abantu n'iburi barenga 10 bobura inshuti z'imiryango ishobora kuza abantu 200 mbere twebwe twazarungitsaba idosiye y'abantu barenga 220 rero ni ibintu biri kure kandi twafite no muri sentare y'ubwirizwa shingiro tugomba kubiteba ko kuko tuzi yuko urubanza rumaze gushyirwa muri sentare twebwe dushika ubu turazi yuko turindiriye ingingo sentare y'ubwirizwa shingiro izosohora kugira ngo isubize umukandida wacu mu bahiganwa abariko nabo barafata ingingo zo gushikira uyu canke yayizurira gato cyabo barabaraba bibaza ko bifatwerekeye mu mafoto Ekana Domitien Ndayizeye yashikirijwe n'urunani kira Burundi twaganiriye akavuga ko yarenganijwe n'umugwi seni ngo kuko ibisabwa byose abikwije akanya ko kwakira urupapuro rubimbwira usanga banditse yuko ntaronse abanshigikiye icyo bita abaparengo badakwiriye byarantangaje jewe ku buryo umugoroba nategerejwe kuja kubabaza barambwira yuko baharuye amadosiye 159 rero nzi ko batanze 208 amarero umva bitangwe kuja mu mpari umva bambwira ko bazi guharura manje abantu banje bazi guharura urumva ntawe ushobora kudutatura tahira ko bambwiye ati urashobora kugenda ukunguruza iyo ushaka urumva rero aho bigeze jewe narunguruje jewe namambwira abantu naho umuntu yaba yaratahaza amafaranga ntiyoza gutanga miliyoni 30 azi neza yuko adashikana abantu 200 bashobora kumushigikira kugira ngo yitoze muri ico kibanza keretse rero jewe ndayizeye Domitien natwaye igihugu naho hari mu gihe cy'imfata kibanza byage byose abantu 200 ndibaza yuko atari kirenga ko nabo nsaba 5,000 no baronka nico gituma abo nyengerano bwo hari hagahaze ubu ngira ngo uzoronka abadufasha kumenya ibyo ari byo cyangwa bazogera igihe bisubire ko ari kurumva umunsi bitarahera ntawo utera ingata
nane ushaka ndakubwira iki ko jewe nzi ko twagiye tukicara tukamarana isaha irenga ariko baratosora impapuro ku zindi hanyuma hejeje bakambwira ati urabona ngaha ati kuri aya madosiye yawe habuze amafoto abiri gaca ndabereka ahantu amafoto abiri yaguye bagaca bayakira bakayashiramo jewe nta kindi mbona kindi norenza ko uretse kwibwira kandi kwibwira niko kubesha. Ego mwibwira iki mwibaza ko boba bafise intumbero iyi? Urumva jewe nabifashe tugitangura nabifashe yuko bashobora kuba barihenze ko bashobora kuzobisubiramwo bakaraba ariko mu nyuma yaho hariho n'ibindi byagiye birashika byateye twibaza byinshi nuko uretse jewe intonde zose z'urunani kira Burundi zagiye ziratangwa ziva mu ma province aho bashoboye kuzishikiriza barazishikirije ariko mu nyuma twagiye kumva yuko abayobozi bo mu Gwiseni batanze itegeko ry'uko ngo mu gihugu hagati no kuvuga amasesi hatokwiga amadosiye y'urunani kira Burundi. None ku bwanyu ingorane ihagaze ku runani canke ingorane ihagaze kuri Domitien Ndayizeye? Rega Ndayizeye ntacari urunani rutariho. Urumva ubwa mbere ko yariko byatanguriye kuri Ndayizeye twari tuzi tukingira ngo bihagaraye kuri Ndayizeye ariko rero ubugingo tumaze kubona yuko hariho inkurikizi yavyo iri kwiratondera kuva hejuru kugera hasi nico gituma twaciye tuvuga tuti turibaza yuko ahubwo ari urunani ruko rurageramigwa ariko guhagarika umugambwe niho gushaka guhagarika igari ya moshi byo nta kamaro ukashaka kuyihagarika ku ngufu byo ntibishoboka. Uwundi mukandida dosiye yiwe yanswe n'umugwiseni ni Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL uyo nawe akaba yaciye amenyesha adatevye ko avuye mu matora. Naronse akanya ko kwakira. Murabonye neza yuko amatora adashoboka, murabonye neza yuko bariko baratwica, murabonye neza ko badashaka aho bajana ku rubuga, murabonye ko badashaka abantu badashaka demokarasi, natwe rero hako tubajya dupfa amatora turayavuyemo. Ariko rero umugambwe FNL ntiwanatevye no kuyivuguruza kuko budakeye kabiri waciye umenyesha ko uzohunda amajwi umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Shingishije urubanza ngo badutunganirize ariko ibyo byose ku migenderanire myiza cyane dufitaniye n'igihugu cy'u Burundi, dufitaniye n'umurongozi, dufitaniye na nyaricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Umugambwe FNL n'abanama rimwe bose dufashe ingingo yo gusokora urubanza twashyize muri iyo sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Dusabwe no gushigikira uwaraye ashizwe imbere na nyaricubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariwe General Major Evariste Ndayishimiye. Banama rimwe dusabwe gushigikira uwo munyamabanga yashizwe imbere na nyaricubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko mwavyivugiye nta gushira amajwi aho adashika. Rero turasabye ko mwozoha amajwi umugambwe CNDD FDD washyizwe imbere General Major Evariste Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Mutimbega none uyo mugambwe uri ku butegetsi nta ruhara wowe ufise mu ifatwa ry'iyo ngingo y'umugwiseni kuri ayo madosiye yabo bakandida. Shamakuru Bobo Rugurika aratugirira umwihwezo. Uyo mukenyero w'abakandida batandukanye bagize ente biri mu biharuro vyabo vy'ingene baziba amatora. Uno munsi muti mbega musigura gute ingene bamwe abo ba Niseti niyo nkuru, abo ba Jacques Bigirimana, abo ba Kavakure, abantu babona umengo bagiye gushigikira ubutegetsi none bwabakuye mu ihiganwa. Ni bimwe ngaruka nkasubira nkavuga nti imikenyero ya CNDD-FDD iri kwinshi kandi yose ibigamije ikibi, ibigamije ibintu bibashikana ku nyungu zabo bonyene. Jacques Bigirimana
bamubwiye bati we nukuje ivyangombwa turagukuwe nawe ati nukuri aba bantu ntibashaka demokrasi bariko baratwica natwe tugiye kubivamo ati buke kabiri ati turasokoye urubanza twashingishije muri sentare ijeje kubariza ibwirizwa shingiro uwo munsi nyene babivuga bagaca bagira bati mbere kubera ko ducuditse cyane dufitanye imigenderanire myiza n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD dusavye abanama rimwe b'umugambwe FNL kuzohunda amajwi umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye. Ni bimwe rero ndababwira nti barafise ibiharuro bibi cyane ariko bibi cyane bobo bakoresha bagira bati reka tugira uku kuko nitwagira uku bizogenda uku abantu baziyumvira uku amakungu tuzoyereka ibi. Donc ni ibintu vy'urudavagi vy'amafuti bakurikiranya bigamije ariko ikintu kibi. Ico naco sikindi mu misi izana kwiba amatora canke imbere no kuyahagarika. Nivyo rero niyo makarata baba barimwo ni ibintu CNDD-FDD n'abantu babo bapanga nyene. Umuntu wenyene ubona yamye afise imvugo idahinduka kubijanye n'igihugu c'u Burundi ni Domitiano Ndayizeye, President Domitiano Ndayizeye. Uwo niwe twovuga tuti CNDD-FDD yategerezwa kumwankira kuko barazi ko ntawo muyihanga muri bajya abantu bo muri CNDD-FDD uretse ko nyene bafashe impiri abanyagihugu n'igihugu. Umugambwe CNDD-FDD rero ngo ukoresha amanyanga atandukanye kugira ngo ugume ku butegetsi. Ubutegetsi rero ngo ariko bwiziziwe n'akagwi gatoya k'abantu nk'uko umuhinga mu vya politike Thierry Vircoulon abishikiriza hari mu kiganiro yahaye iradiyo y'abafaransa RFI akaba asigurwa mu Kirundi na Vicky Chris Ninteretse. Le CNDD-FDD est toujours présenté comme le défenseur d'une catégorie des Hutus considérés comme marginalisés pendant très longtemps par rapport à une élite Tutsi, plus particulièrement de la région de Bururi. Donc je pense qu'ils vont continuer à jouer cette carte. Umugambwe CNDD-FDD wamye werekana kuri kugwanira ubwoko bw'abahutu bavuga ko barenganijwe kuva kera nabo mu bwoko bw'abatutsi na cyane cyane baturuka mu ntara ya Bururi. Urumva nubu niwo mukenyuro bashira imbere. CNDD-FDD ubwa mbere na mbere waromoye abanyepolitiki batavuga rumwe batari bake hanze y'igihugu. Mu nyuma ikisubira guhamagara bamwe muri bo ngo bagaruke ariko babanje kwemera ko bacudika n'uyo mugambwe bakongera bakawuninahaza. Ikindi nacyo nuko mugambwe ari wiganje ku butaka nka bwose bw'igihugu mu kuryoshya abanyagihugu mu buryo butandukanye canke mu kubemerera ibi na biriya. Sur la population. D'une part, le fait de fournir un certain nombre de services à la population contre son adhésion, et puis ensuite, évidemment, le fait d'avoir une milice du parti qui joue un rôle de police et qui intimide la population. Quand on parle du CNDD-FDD, il faut surtout parler de ce groupe de généraux. Ikindi umuntu atosiga inyuma nuko uwo mugambwe ufise ugwaruka rw'imbonera kure ugwasubiye igipolisi ukoresha mu gutera ubwoba abanyagihugu. Iyo umuntu avuze CNDD-FDD ubwo nyene uca wumva akagwi k'abajenerale biganziye ubutegetsi bw'uwo mugambwe. Ni nabo bemereye inkuru nziza bamubwira ko inyuma y'ibiringo bitatu abwirizwa gukinjura akabisa uwundi muri abo bajenerale. Urumva n'akagwi gatoya koza karahana ubutegetsi. Ukurindira rero tukaraba indi mikenyuro izokoreshwa muri uwo mugambwe CNDD-FDD. Ivyo vyako kagwi k'abajenerale bari nyuma ya Petero Nkurunziza binyibutsa ivyabaye muri Zimbabwe aho abasirikare nk'abo bari begereye mu mpisho Robert Mugabe batinze bashika ku butegetsi bamuhindutse. Nibaza ko ari cyo kimwe n'ibiko biraba sur le devant de la scène. Et moi ça me fait en fait beaucoup penser à ce qui s'est passé un peu au Zimbabwe avec la fin de Mugabe, les militaires qui étaient évidemment déjà derrière Mugabe dans les coulisses, ils sont maintenant arrivés pleinement sur la scène politique, sont aux commandes et je pense que c'est un peu la même chose qui se passe au Burundi. Eka n'umumenyesha makuru Bobo Rugurika aragaruka kuri ayo manyanga aho akogwa n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo ugume ku butegetsi. Tukivuga ibijanye n'amatora je ndakunda kubwira abantu nti umuntu yarakwiye kwiga neza ibijanye n'umugambwe CNDD-FDD kuko ni gisida Burundi bwagize kubona ujya mugambwe n'ivyumviro vyawo n'ukungene utwara ugitwaye Burundi igihugu caraguye mu isanganya. Rero burya iyo wumvise bavuga ngo caratuvunye ntitubahako ngo tuzova ku butegetsi Yezu Kristo agarutse bakavuga ibintu ngo vy'abakeba ngo abakoroni
ngo babana b'abakoroni biriya bintu bifise insiguro ikomeye cyane ihanitse mu kibi ca CNDD-FDD. Ni naho rero je murambwira abantu barundi bibaza bati ibintu birashobora guhinduka ejo no muri abo bakandida hari abo tuyaga hari abonzi mu bisanzwe bara abantu baciye ubwenge bakunda igihugu cy'u Burundi ariko je ndababarira nti CNDD-FDD biriya vyivugo vyayo biragaragaza neza ko ata demokrasi mu Burundi bazopfa bubahirije nta matora meza bazopfa batunganije nta butegetsi bashobora kuzorekura ngo biciye mu matora. Ivyo ntibishoboka je namanda bibwira abantu kandi bazobibona. Nino ngaha nshuti namwe bagenzi duciye dusozerera ikiganiro kajugujugu cyo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 16 ntwarante umwaka w'2020. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri, ndakengurukiye n'abatumire bamfashije kuremesha kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Janvier Nini Nahazwe. Amahoro y'Imana abane namwe mu banyu no mu byanyu naho ubutaha. Cari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Tumushimire Janvier Nini Nahazwe ku kigabane kajugujugu ahejeje kudushikiriza hari naco mbere duciye dusozerera ko amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi yo kuri no munsi wa mbere igenekerezo ya 16 ntwarante umwaka wa 2020 abanshimiye mwebwe mwafashe akanya ko kudukurikira bagenzanje b'uruganda rwa RP yabamfashije kuyegeranya abahinga b'ivyuma Rusiya kabera hamwe na engineer Hajide Mwemero bakoze ibishoboka byose kugira mushobore kudukurikira ku majwi no ku masanamu nabo nyene bakenuye imanoro ninge ko mwari kumwe kuri micro nabasezeye ndabikuriza kuroranirwa aho hose muherereye ko muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye